ntihazogire umuntu azokubesha ko abaye mu buzima atakibazo afise. Kandi ibibazo ntago bihera, ahubwo uko dukura niko vyongerekana. Hariho abantu babiri bantera ubwoba. Uwa mbere n'umwe yitwara nkaho atabibazo afise, umwe wagira n'umumarayika, umwe yibaza ko ivyo akora vyose ari vyiza, maze akongera agashaka ko abandi baba nkawe. Kandi atahura ko ata muntu yoshobora kuba nkawe, kuko ubuzima bwiwe ari kinyoma. Uwa kabiri we wararengeje. Uwa kabiri n'umwe afasha uwuri mu bibazo, ntiyigere yereka uwo ariko arafasha ko nawe afise ibibazo, canke ko yigeze guca mu bibazo. Uwo aba ariko arabwira uwo ariko arafasha ko atameze nkawe, ko ari umugwayi, kandi ko umuti wiwe ari kuba umumarayika nkawe. Kandi bidashoboka, kubera nawe ubuzima bwiwe ari kinyoma. Rero turiko turahanura abavukanyi bacu, reka tubabwire ko natwe duca mu bibazo. Simvuze ngo tubabwire vyose, ariko tubereke ko natwe turi abanyavyaha, ko natwe twakoze ibibi, ko natwe turi abantu, maze babone aho Imana yadukuye naho turi, bibahe ukwizera ko nabo bizomera neza, ko nabo bazomera neza. Reka ndangize mvuga ati: witondere umuntu ashaka kumva ibibazo vyawe n'amabanga yawe, atakubwira ivyiwe.